ninde muntu yababwiye ko jewe mfise ikibazo? Ninde yababwiye ko mfise ingorane? Ko mbonye ama message kuri bosi ko jewe mfise ingorane? Uwo muntu yababwiye ko mfise ingorane ninde? Ko jewe meze neza ndamahoro? Nukuri ni munyishure muzoba mukoze kandi muzoba mumfashije, kuko ibi bintu urumva ko bica binteranya n'uwo bosi. Kirujya mudamu ngo yabandikiye ngo ababwira ko ngo mucango mwandika ngo mucarabu ngo muce ku nimero yiwe ngo muvuge ko ngo arije ngo nagutumye ngo kubera ngo nari naramubuze kuri telefone ngo nibaza ko ari ikibazo afise. None hanyuma ucumishura ngo iki? Jewe rumva namubwiye ati niyo ya wasoma uraza kugira kumubwira nyine ukoresheje icarabu. We none we mu ntango wambwiye ngo iki ku busanzwe? Wewe nakubwiye ko bamwimye wifi. Nivyo none sivyo nanditse nanje ko umukeneye muvugana muri telefone. None ivyo bindi byo guca muhabuka mukagira ubwoba warumaze igihe kingahe mutavuganye? Yewe haraheze indu yariheze tutavuganye. Indwi yariheze mutavuganye. Urazi message uriya cyanya andungikira? Umviriza. Muri mpora meze neza. Twe turashima. Hamanje nitwa Ndayishimiye Silvane. Nkandi Saudi. Urabyumva? Ninde muntu yababwiye ko jewe mfise ikibazo? Ninde yababwiye ko mfise ingorane? Ko mbonye ama message kuri bosi ko jewe mfise ingorane? Uwo muntu yababwiye ko mfise ingorane ninde? Ko jewe meze neza ndamahoro? Nukuri ni munyishure muzoba mukoze kandi muzoba mumfashije, kuko ibi bintu urumva ko bica binteranya n'uwo bosi. Ko noba nagiye kubesha ko mfashe nabi, kandi jewe nta muntu nigeze mbwira yuko jewe mfise ingorane. Aha bisaba yuko wewe nyene uhindukira ukaza ukisigura, kuko ibi bintu n'ukuri mbona ari ingorane nyene. Nkasaba imbabazi kandi muzoba mukoze. Komeza wumvirize. Komera ndiko ndashwana n'umugabo, none abona ntaja ku murongo bice bisigura ko aca atangaza ko ndi mu bibazo. Ino ntuzi ko ari upankira gukoresha telefone. Ndamubwiye yuko muronderana akakubwira, aha nyene audio uza kwirugika ngaho iwanje ivuga ko umugabo wiwe basi yabonye ataja ku murongo aca yiyumvira ko ari mu bibazo. Apana kuvuga ngo ndafise ingorane, je meze neza, ahubwo ambura kuri telefone. Aha rero audio iza kuvuga uko umugabo wiwe yabonye ataja ku murongo ahera nk'indwi zibiri canke indwi, akaja k'akanya gatoya ati aca yibaza ko yoba afise ingorane. Ati rero raba ukuntu mwomuronderera wifi aza aramuronka kuri telefone. Wapi guhamagara ntibikunda, telefone hariho ibintu ntararegera, uhamagaye ntibikunda. Aha naho urungika audio biraza gukunda, kuko je nababwiye bambajije nabwiye ati ivyo bintu ntavyonzi vyuko mfise ingorane, je ntavyo navuze, ahubwo urya mugabo wanje niwe atantora kuri telefone. Audio ndibaza izobimaze na None umugabo wawe yatabaje atabaza avuga yuko atakikuronka ku telefone, kandi mu bintu nawe ubwawe uvuze ndumva yuko atabeshe, yavuze ukuri, mutaheruka kuvugana ku telefone. None kumenguje warakaye uvuga yuko twakoze ibidakorwa, nakoze ivyo batambwiye canke ugira ngo ivyo yakoze nta gihe uzosanga bikeneye mu kindi gihe utakibironka. Waramaze kugira inyifata itabereye, kuko uko kuntu uje wishura uvuga no polisi byiza, kuko umugabo mumaze indwi zibiri mutavugana nkuko yabimbariye,
abahageze aho akurondera kandi nakurondeye none baraguhaye telefone muravuganye naho gushima ati Mr Daniel wakoze cyane kubona ushire igitsure kuri ba databuja bari baranyimye telefone raba barayimpaye raba ibyo kurambwira ngo nze gusaba ikigongwe boss wawe ngo mvuge yuko ngo ahubwo subira mbwira nandikire message boss wawe ndamusaba ikigongwe mvuga gute mbarira kumusaba imbabazi mvuga reka nigarukize ngaha my friend uranyumva yego ndakuvise soko umugore wawe urumva ko atakibazo afise urumva ko mwebwe muza kunkoresha amakosa sibyo n'abandi bantu rero babwira haheze nk'indwi imashini zibiri bavugana batavugana n'umuryango izo ndababwira banze barindire nk'amezi 2 kugira ngo tumenye ko uwo muntu afise ikibazo sibyo rero ntiwumva ko atakibazo yari afise umugore wawe Erega ikibazo jewe nico nyene kuko umuntu umaze kuba mazindwi zibiri mutavugana rega niho kwaduka ikibazo urumva ntitwobimenya none wumva umugore wawe wumva vyakiriye gute Erega urumva wewe ku ruhande rwiwe nk'ubu yibaza ko bimuteranije n'abantu ze n'abakoresha biwe ariko mugabo nk'uko wabivuze bugiyo ni intambwe none ni intambwe gute kandi je na boss ntongera kumwandikira kuko yerega nukuvuga ko reka ubanze urindire ico uyo mugore ari buze kukwishura kuri ivyo wamubajije umubaza uti none boss wawe ndamwandikira ndamusaba imbabazi gute erega yamaze kunyishura jewe rero uko ndavyumva uko biri kose kuko jewe nije nakwituye yego maze kukwitura nashaka ko ugira bya muntu baze baramundi intwitseye jewe nshobore kuzana buronka vyoroshe kuko urazi umugabo n'umugore bama bafise ivyo bama bariko baravugana none wewe waranyituye bandanye uheze kuvuganya kubaho hama rero urumva naho umugore yoba atavyakiriye neza urumva birashika mugabo nawe nibaza nk'ubu vyocamwo bakaza baramuha iyo ntuzeye ko nawe vyogira ikimaze gusuka none inyisha nyinshi bavyumvise nibijya vyo mu nyuma aho bavuze ngo uza kumwandikira ngo sabagwe ngo wisigura none ntavyo wumvise gahembe sinabivugije ntibavyumvise Oya nibaza vyo kwandika wisigura vyuvuga ngo vyo twoba dukoze amakosa turatwerekanye ko umuntu yakoze bitari ivyo message kari kobera ko nyene umviriza wewe ushaka nze kwandika ni wowe ushaka nkori wewe umugore wawe wewe kuba mumaze indwi zibiri mutavugana wewe nta kibazo bimuteye urabyumva wewe niwe ufise ingorane none noza kwandikira boss we gute noza kwandikira boss we gute ndamubwira ngo umukozi afise ingorane kandi umukozi ambwiye ko atangorane afise ahubwo ingorane ifise wewe kwanza ni ufise ingorane genda uganire n'umugore wawe mwumvikane buke ngomba nzakiriya banze wakira abakiriya ngaho uriko uraca amafaranga mugenzi nigeti kare oya tubandanye nta kibazo banza ugende sana yego banza wakira umukiriya hanyuma ncenda kubwira sana indira yego reka tubandanye nta kibazo ubu ndamubwiza akora uwo yareka aragira hajya ntitwahoze iganiro mu gitondo ahubwo mu mwanya uheze nta n'amasaha ngaharahe none ikiganiro dukoranye inyungu yacu ntuyibonye mubwo umugore wavuze ati ndi umusazi mbo sindamubesheye isuko avuze mugabo je mfatiye kuvyo avuze urumva nabanje kumubaza none madame uranzi burya ngo ndakuzi kuri umuvyeyi urumva ivyo aranabizi ntacu Imana imuhezagire ti none burya ubona nta kintu nakoze shenda mukebura ati kubusanzwe hano wewe narinda gufashije aha warurose inzira nziza yo kuronka telefone wari gucubwira boss ngo guha telefone cyo kambira nkayimubwira none uri kurambira ngo ndagusaba ikigongo urumva kuri ico jewe ko arije nakwituye ntiduharure urya ivyo yavuze jewe urya ndamubwira bize ngati
ndamubwira ukuntu bisanzwe bikorwa ko ahubwo atakamaro ko kumusaba ikigongwe ari kugira duce inzira z'uko azohora aronka telefone. kandi yega arabizi aranzi, nabanje kumubaza ko anzi, aravuga ndakuzi n'ivyo dufasha ndabizi, ntavugira ngo bakavugira enda kukuja kuri gashopu kuri buri nango apa kuri gashopu kuri ivyo vyakuriya nango kuri nango hapa banza bireke wa mugabo dusezerane basi. Ivyo vya kuri kashopu kuri nango hapa nubanza ubireke dusezerane nanje ndi ku kazi. Ego nurumva. Reka jewe ndagerageza ndabimwumvishe. Oya ntubimwumvishe kuko ntibikenewe no kuri sinakubesha, buriya je buri kintu dukora ni gutabariza umuntu afite ingorane. Ubu tumaze kumva ko umudamu wawe adafite ingorane, ikintu ugiye kwakira kuva uyu munsi nuko niyo azomara indwi atakuvugishije canke ukwezi uziyakira ukamenya ko ari muzima. Ibisigaye gira amahoro, igikorwa ntumye nagikoze, uramurose, warumaze indwi zibiri utamubonye, araguhamagaye, gira amahoro. Hari ikindi? Oya ntaco, reka jewe ivyo turabandanya tukivugana ko nawe nivyo yabinyemerera ko usubira kumwandikira ujya kugira abazoze baramuha telefone ndabikubarira ntaco. Oya sinsubira kumwandikira. Urumva ko arivyo nabituye ntimwoca mumpora ama ivyo urya yavuze bitameze neza. Urazi ingorane none, urumva umugore wawe none we nk'ubu usanga utumvikana n'umugore wawe naho mufise ivyo mutumvikanako. Umugore wawe abimbariye no bikora, mugabo wewe ubimbariye sinshobora kubikora. Umugore wawe hanca mbona ashobora kuba adashaka kumuvugana, sivyo? Ndaco kirashoboka. Nico je nibaza, sindabateranije je banashaka andiko tuko tuganira ndagufata amajwi ndakurikodinga. Aha umugore washaka kuba ashaka yuko ashaka kuba ashaka ko mutavugana, ntabyo nomenya mugabo. None wewe ntavyo ashaka, mugabo wowe urabishaka. Kandi aha n'umuntu azumva kumva ibituganiriye arumva yuko wewe wabaye intwari, wakoze neza, kandi n'umugore wawe nawe nyene nubwoba arandaza arabikeneye, nubwoba. Rero genda muganire neza, niyumva bikenewe ko nongera kwandikira boss nkamusabira telefone mu buryo buramvye bwamaho, ndaza kubikora mugabo umugore watabimbariye we ntubimbwira sindabikora. Nacico reka je turakiganira ko nawe hanyuma tugire. Urakoze, bye. Sawa murakoze. Ibintu ntibyoroshe no kuri mana. Reka twumve umudame ko ari indi audio yarungitse ngaha nawe avuga ati anyiyama. Umudame ubu rero nzoza oya mugabo sinavuga ivyo muhava mushamushavura abantu munkurikiye ngo nzoza sinohindura ikintu. Gusa murabona yuko mungora tuze turaba umuntu mubonye aheze nk'ukwezi utamubonye ariho ucuza ngaha ndagufasha. Murabona nk'uyu no kuri nakoze ikiganiro mu gitondo mwakibonye, hazi mu gitondo ni masaha makeyi aciye aronka umuntu wiwe. Reka je mbwire boss yuko agize neza ko bavuganye, agize neza ko bavuganye n'umuryango atakindi shaka. Urumva ibisigaye nta bindi. Hanyuma yambwiye ngo nawe yakwandikiye nguze kuvuga ko ari je nagutumye ngo ngire ngo umurongo barondere, ariko ndibaza uraza kumenya uko bivuga. Ngiro uraza kumenya uko bivuga. Yavuze ko ubishira mu carabo ngo bicishe kuri nimero yiwe. Bibaye ngombwa nawe uza guca umuha message uyu mudamu nyene mubwire ko ategerezwa guhagarara amagabo, kuko hajya nkuko babivuze hajya intambwe ya mbere yabonetse. Hajya intambwe ya mbere yabonetse gira bishobotse bazoza baragiha baramukonegita. Ni mu biganiro neza nta ngorane, mu biganire nta kibazo. Nimwabiganira neza sava mutabiganiriye naho ntibikunda. Okay, reka nigarukirize ngaha rero, kandi gira amahoro abantu munkurikiye, turasubira mu kanya. Bini bikorera inimba. Ndazi ko mutari benshi mwamazi inkuru, ariko ndasabye abantu bamazi inkuru no kuri mwandike commentaire.
murumva ukuntu bigenze hano mbashaka ko muca mumbwira ati Daniel mu gutabariza abantu uzohora ubigenza ukuntu ukuntu basi mu nkebure ahari umuntu akeneye intervention yihuta ntafashije nza gufasha uyu nibaza ngo ni intervention yihuta nawe kumbe ntiyihuta niyo mpamvu umuntu ari kugerageza akaraba ibintu bikomeye cyane ibintu bidakomeye nko kumara indwi zibiri mutavugana n'umuntu tugiye tureka indwi zibiri nibaza katangorane mumbwire muri commentaire guhera nko ku kwezi amezi abiri akaba ariho duhamagara umu boss byo ari byiza nagize intervention yihuse kandi byagenze neza mugabo urabona ko bingarutseko ndiko nandika message nsaba imbabazi iti ariko ndiko namwumvisha ko ari kumuha telefone nubwo atabimbariye ntaco nta ngorane murakoze ndategeye commentaire zanyu numva ico mumbwira ubutumwa muha umugabo ubutumwa muha umugore naje ico mumbarira cyo gukorera ko kugira ngo tuze turakorana neza murakoze